Nitwa Iradukunda Aline mvuka mu muryango w'abantu batandatu nkaba ngira kabiri ariko papa wanje asanzwe afise abandi bana yavyaye imbere yanje. Nubwo biruko mama wanje barabanye na papa ariko ntigeze amubwira ko afise abo bana. Amaze kutamubwira ko afise abo bana dukura mu buzima bubi cyane bamaze kubimenya aho boneye ko mama cyashavura kubera yuko atabimenye hakiri kare babandanya bashwana gushika twe tutigeze turonka indero nziza yagiye kudukura ko mu myaka yacu tumaze gukura. Ubuzima bw'abandanye buba nabi gushika papa na mama bahukana natwe tukuma turerewe ku muvyeyi umwe ari we mama ariko twabaza kuja kuramutsa na papa. Twere ico bituma rero natwe rero tutaronka indero zikwiye nk'abantu bafise abana abavyeyi babo bose bakwiye. Inyuma y'ivyo vyose nkuko nabwiye ati vyaje kudukora ko vyaradukoze koko kuko je nagiye mu rukundo maze kuja mu rukundo kumva zuko ntigeze nizira abahungu vyatuye abahungu ntango zinda bacangacanga ugasanga no musi nkundana n'uyo ukenka kundana n'uyundi. Ivyo mama kambwira ati mwana ugwi kwa bikora si vyiza ari hamubwira ati ahubwo bose biko bameze mama ati je ndabifise mu ntoki bindekera ati kuko nawe iyo urukundo rubaho papa yakugira bijya vyose yagukoreye. Turabandanya uko nyene mwe ndakunda n'umuhungu yari seriye kana afise amahera yankunda cyane nanje naramukunda ariko kwa kudagoma hamwe birangira ngo benda muvanga ndamuvanga mu nyuma aramfata amaze kumfata arambaza impamvu nabikoze ndamubwira ati sorry mbabarira navyo nzosubira ati nagashitari kanteye ariko stamubwiye impamvu nabikoze ndabibandanya kujye nyine nawe yarambabariye turabandana n'urukundo. Inyuma y'ivyo vyose ko twabandanyije urukundo kuko nabandanyije ndabikora ariko nawe nyene amandanya nshobora kunasa kunyizera cyangwa kwanyizera ubwa mbere mu nyuma asara afata kandi afashe ibya kabiri ndamubwira ati mzee wende zako na mimi nende zangu Jesse yakunda n'umuhungu we kuya yuko abo mwese muri abayiscrew ariko sinigeze nicara ngo niyumvire nti mbega burya nubwo papa wanje ameze kurya abahungu bose ko vyaba uriko bameze canke ndabigenze gute. Rero uwo muhungu yarababaye yamaze hafu ukwezi kose bivanye ivyo abana bagenzi be bambariye bambwiye ko amaze ukwezi kose atameze neza atakora neza ariko nanje hano narindi numva ntaco bintwaye kuko nanje naronka kumenya guhemuka ari bisanzwe ko papa yahemukiye mama wanje. Ndabandana n'abandi bahungu mu nyuma nanje cantangura nanje gukunda neza na neza habaye ko nakunda umuhungu nacangira vyamide nyene birambabaza kubi. Bimaze kumbabaza naricaye ndavuga nti kumbe ko ku rukundo rabaho aho niho natanguye kutahura neza yuko urukundo rubaho kandi rushoboka ncagenda kurondera wa muhungu bwa bwa mbere nkunda ngiye kumuraba sanga umutipe ngeze gusa gukundana n'umuhungu n'umwe n'umukobwa n'umwe ariko ikiyo cabaye nuko yambwiye ati ico wakoze gusa cyo warakoze ngiye gutohoza ndaraba abagenzi bambwiye ati wowe biramukoreye birarenze kabisa ko yagukunda cyane casanga n'umutipe mwiza wanashaka kwibogari kandi afite n'amahera gusuma ntango bose nagenda muvanga nawe ntaco yanyima nta kintu na kimwe yigira nyima ndamusaba imbabazi aranka nunga nkunda n'undi mutipe wa muhungu nakunda n'undi mukobwa ariko barahebana nawe nyene naje bamwe turahebana mu matonga kandi turasa turahura turakundana kandi aranyimira ambabarira mugabo ivyo yaciye ankorera namananiza nawe yase kunyiza ko twakundanye twanabanye gushika yaho nambwira ati nukuri jeke gena gukunda sinakuvanga mugo bose bakundaga kuvanga ati rero umbabarire ati rero hageze yaho umuhungu atahana n'umukobwa muhira bakararana jashe njya mu kindi cumba ati yambabaza cyane ati mugabo nibuze ko je nabikoze yamutanguye kumukorera ivyo bintu gushika ino sana ubumengo no yinga ati rero cyo niko nacaciye nkora naciye mvuga ati nsaba Imana imbabarire ibicuba byose nakoze negira pasteur bansengere rubunibere mu Mana nubwo ndi mu Mana mugo mungo nawe nyene yaciye ambwira ati nzohinduka mbonye nakuhindutse mugabo ntazi ko nahindutse mugihe cyo nabwiye coco nuko intahe yanje yo guhanura abantu yohanura abantu cyangwa yo kwigisha abantu kugira ngo nabo bazomenye ngene bacha kwigenza mu nkundo umwe kugira ikibazo cyangwa mubanye nabi nje siwa kwandi bose ko bameze ahubwo we bana nuwo muri kumwe ubonye kugire nabi neho upfuga uti ndabone icyo bigendemeze kuno kuno ngafatire ku yonde uva ko nabaye
nanje narababaje ariko uko biri kose tukwiye kwigira kuri no ntaye ntaye Iradukunda Aline wayishikiriza yari Biggie Iradukunda Black FM ndabakunda cyane.